Kuva mu mwaka wa 2015 umubano w'u Rwanda n'u Burundi ntiwifashe neza. Imipaka yarapfunzwe, imigenderanire hagati y'ibi bihugu birahungabana, abahora abavukanye bahinduka abansi. Ejo ku munsi wa gatandatu mu kiganiro yahaye bamenyesha makuru, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yashimangiye ko imipaka izokomeza kugagwa mu gihe u Rwanda rutazoba ruri kubitagashi ngo rurungike mu Burundi abashatse gutembagaza ubutegetsi. Yego umuntu akanyishije ntuce umwisemba. Wewe araje afashije bagomba gutembagaza ubutegetsi, birabananiye bose bagiye wiwe, bibereye Kigali baniyombare. None vyanse tukavuga tuti duhe niyombare yinjiriye igereza, ubwo abakiriho oya kwero bazobaduha, batabaduhaye nabo ntibabaze ikintu nakimwe mu Burundi. Ariko hampande yiyugagwa ry'imipaka hari ibintu tutazi. Ese nk'ubu no kubwira ko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi vyakomeje gukorana mu mpisho kuva mu mwaka wa 2015 haba mu bijanye n'umutekano, imigambi y'iterambere n'ibindi. Muri iyi video nivyo nza kukubwira amabanga ari hagati y'ibi bihugu bibiri bivukana, urwanko rwa politike rwatumye twibaza ko bino bihugu bibiri ari nka Israel na Palestina, bituma kenshi tuja ku mbuga hwaniro tugaterana amajambo gushika naho turenga imbibe tukifatira mu mutwe abakuru b'ibi bihugu. Uburundi n'u Rwanda abasangiye amateka maremare, imbibe n'abanyagihugu bahuriye ku bintu byinshi. Mu maso y'abatari bake ibi bihugu bibiri byahindutse abansi, ariko inyuma y'iyi sura hari ibiganiro n'ibikorwa bikomeye ibikorerwa mu mpisho twe tutazi. Nubwo igihugu cy'u Burundi cyagiriza u Rwanda gufasha RD Tabara, u Rwanda nago rukagiriza u Burundi gufasha FDLR, hari amakuru y'ibanga yerekana ko ubutasi bw'ibi bihugu bibiri buhanahana amakuru mu ntumbero yo kurwanya imihari ifatwa nk'iterabwoba, haba ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yigeze gutanga interview kuri BBC no kuri France 24 avuga ko afise ibimenyetso ku gihugu cy'u Rwanda kiri gutegura gutera u Burundi. Ariko amakuru dukesha Reuters aravuga ko abategetsi b'u Burundi n'u Rwanda bahuye inshuro nyinshi kandi bemeranya ko ingabo z'u Rwanda hamwe n'umuhari M23 batazokwinjira canke bigarure Uvira. Uvira nubwo ari muri Kongo ni ku marembo y'u Burundi. Uvira imaze gufatwa n'umutekano w'u Burundi uzobuhungabanijwe. Niyo mpamvu bumvikanye kutagira ico bakoze kuri kino gisagara kiri ku birometero 13 gusa uvuye mu Gatumba. Mu bikorwa by'iterambere hari ivy'ibihugu bibiri bihuriyeko. Aha twovuga projet y'umuyaga nkuba ya haute tension ihuza Kigoma, Butare, Ngozi na Gitega. Iyi ni projet ikomeye igamije guhuza imirongo y'umuyaga nkuba y'u Rwanda n'u Burundi, ukaba ari umugambi ufashwe mu mugongo na Banki y'Iterambere rya Afrika BAD hamwe n'ishirame ry'ubumwe bwa Buraya. Hariho kandi n'indi projet ya Rusumo Falls. Uyu ni umugambi usangiwe n'ibihugu bitatu, u Rwanda, u Burundi na Tanzania. Uyu mugambi ugamije gutanga umuyaga nkuba ugira ku mamegawati 80 azogabanganywa ku buryo bungana hagati y'ibi bihugu bitatu. Imirongo ya haute tension ipima amakilovolt 220 izohuza iyi centrale ya Rusumo n'imirongo ya Gitega mu Burundi, Kigali mu Rwanda hamwe na Nyakanazi muri Tanzania. Hampande y'izi projet zibiri hari n'iyindi ya Rusizi 3 ikaba ari centrale hydroelectrique iri kirubakwa ku Rusizi ku mupaka w'u Burundi, u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugambi uzotanga umuyaga nkuba ugira ku megawati 206 ukaba ugamije kongereza urugero rw'umuyaga nkuba muri ibi bihugu bitatu. Ariko naho hari imigambi ihuza ibihugu bibiri hari ababibona ukundi. Hari abakibona ko u Rwanda n'u Burundi, abarundi n'abanyarwanda ari abansi. Ugwaruka ku mbuga hwaniro rutora amatelefone bagaterana amajambo ateye isoni ndetse bakagira naho batuka abategetsi b'ibi bihugu.
mu gihe twe turi muri ibi by'ubwenge buke aba bategetsi bacu bo barahura bakavugana ku iterambere ry'ibihugu byacu. Mu bisanzwe muri politike nta mwansi nta mukunzi, bose bashira imbere ivyungura ibihugu byabo. Nk'ugwaruka dukunda kwisuka mu byo tutazi, dukwiye kubimenya ko Barundi n'Abanyarwanda batigeze baba bansi. Ego nivyo hari ibihe bya politike bitandukanye byagiye bicanishamwe ibi bihugu bibiri. Murabizi aho byatanguriye igabugwa ry'igihugu cari kimwe, u Rwanda Urundi, mu nyuma haba Barundi n'Abanyarwanda. Ariko nubwo hashizweho imipaka, Abarundi n'Abanyarwanda bakomeje kuba umuntu umwe, ururimi rumwe, umuco umwe. Nubu niko bimeze, nubwo ari ibihugu bibiri turacara umuntu umwe. Ubumwe, ibikorwa, amajambere. Wakoze kubana nanje muri iyi video. Muze twunga ubumwe, dukorere hamwe, hanyuma duteze imbere ibihugu byacu.